bwiza bwa Luka indwi duhere ku 36 gushika 38 turasoma mu izina rya Yesu. Maze umwe mu bafarisayo aramuhamagara, ni Yesu, ngo amuzimane. Yinjira mu nzu yo mufarisayo aricara ngo ajye. Umugore wo muri ico gisagara yari umunyavyaha, amenye yuko arira mu nzu yo mufarisayo, azana agacupa k'amavuta amota cyane, ahagarara inyuma yiwe hafi y'ibirenge vyiwe arira. Atangura kumutonyangeriza amosozi ku birenge, abihanaguza umushatsi wiwe, arabisomagura, abisiga ya mavuta. Cyo ni ijambo ry'Imana mu ryakera. Twasomye ijambo ry'Imana, teme centrale cyangwa ijambo ngomba ko tuvugana ni ijambo ryitwa icibutso. Icibutso ni iki? Souvenir cyangwa se kumbukumbu, icyo umuntu yibuka kikaba ahantu nk'icibutso nyene. Urashobora gupfa, ndashobora gupfa, ariko ibikorwa ntibipfa, ibikorwa biravuga, ibikorwa birabandanya. Imana ihabwa icubahiro. Burya rero ni wapfa n'abantu bazokwibuka. Nkunze kubwira abantu bazokwibukira ku bintu bibiri. Bazokwibukira ku bikorwa wakoze byiza cyangwa ku bikorwa wakoze bibi. Bazokwibukira ku bibazo wateje cyangwa ibyo watoreye inyishu. Uri kibazo cyangwa uri inyishu. Ndakwifurije kuba inyishu mu izina rya Yesu. Ntubi kibazo, hari abantu babi kibazo nyine ukumva ni kibazo, ariko ubinyishu mu izina rya Yesu. Abantu bazokwibuka ivyo bintu. Imana ihabwa icubahiro. Twinjiye muri iri jambo neza, twasomye inkuru. Harimwo umuntu yitwa umufarisayo, yari umukuru, ntiyashima kubivuga Luka, ariko uyu yaba Betania yitwa Simoni umunyamibembe, naho Luka atashimye kumuvuga nk'uko abandi bamuvuze. Matayo, Mariko bose baramuvuze, ariko yivugiye gusa ko yagiye mu nzu y'umuntu aramuzimana. Tubonamo inkuru y'umugore. Uyu mugore nawe namwize ko ndamwiyumvira ndiko ndasoma aya majambo. Uyu mugore tuza gusanga ari umugore w'umunyabwenge. Nubwo Bibiliya imwita canke imuvuga ko yari umunyangeso mbi canke umunyavyaha, kandi yari umunyagisagara. Ngo ari umugore w'umunyagisagara, w'umunyamujipe, kandi ariko kandi ngo akaba umunyavyaha. Niko biri. Iyi nkuru twasomye birashoboka ko hariho abandi bantu yari yatumiye, ujya mu boss yari yatumiye abantu benshi kumbure baza kumufasha kwakira umutumire mukuru yitwa Yesu. Mutumire mukuru muri uru rubanza, muri uyu munsi mukuru, siko yagize umunsi mukuru, ibyo byose byari bifise intumbero yuko yakira Yesu. Aramutumira ati nuze, icyo mukamutumira na wewe. Yaramutumiye, kandi Yesu yumutumiye araza. Iciza ciwe ndabona ikani Galilaya bari bamutumiye muri mariage, muri social. Yesu ni umuntu mwiza cyane, nico bituma Luka yamwandika nk'umuntu mwiza cyane muri societe. Luka niwe yatweretse na protokole yiwe, abantu bamugendanira, baba mama ba Suzana n'abandi. Rero Luka abivuga neza. Tuza kubona rero uwo Simoni mutumire mukuru yari afise kuri uwo munsi, yari umutumire yitwa Yesu, mutumire witeka, invité d'honneur. Yari yatumiye n'abandi bantu. Umugenzo w'abayuda, ushaka nkurekere neza, cyangwa umuco w'abayuda w'abayahudi, barafise umugenzo mwiza mu kwakirana. Iyo watumiye umuntu canke ukamwakira cyakazi wawe, no kuvuga ngo waramwakira. Umugenzo mwiza w'abayuda wo kumwakira, wamwoza ibirenge. Yesu nashimye. Koza ibirenge birafise insiguro yagutse cyane, itwa isigura yose. Ariko yamwoza ibirenge byasobanurwa ko wamwubashe, byasobanurwa ko wamucire bugufi cyane, kandi wamwakiriye neza. Iyo uri umubosi, bamwe bita ababosi, patron, umuntu yishoboye, umutunzi, kumbure ntiwamwoza ibirenge wewe, ariko wace uhamagara babandi bamwe mu abakozi bo mu nzu, gaca umuhamagara, kazana base y'amazi, hanyuma agashira ngaho akamwoza, umuhagariki kuko uri bosi. Icyo ni cyambere wamukorera. Cya kabiri
coco akiza wabanza kumwakira niteka hanyuma ukamusoma. Abayuda barasomana n'abagabo barasomana ukamusoma. Icyo cyari ikigaragaza kumwakira mu cyubahiro. Cya gatatu, umaze kumusoma waramuha icyubahiro rwose kuko wamwogeje n'ibirenge, hanyuma noneho ukamusiga amavuta. Niko ndiyumvira ivyo birenge woza uraza abayuda bambara isandari kandi bagenda mu ivumbi ry'umukungugu w'ubugaragwa. Ni kuvuga umuntu yiri waragenda umunsi wose n'ivumbi riba ryaduze, hanyuma rero ugacumubaha ukamwoza ibirenge. Byari ibintu rero bidasanzwe. Uyu mubosi yari yatumiye Yesu, ivyo ntavyo yakoze, ntavyo yamukoreye. Bica bikorwa n'umugore ntiyari yatumiwe, nta butumire yari afise, womenga yoba ariko arigirisha ibintu nyene by'ubunyamuji kubera ko yari umunyagisagara. Hanyuma tuza kubona akora ikintu kidasanzwe. Bwa mbere yari umunyabyaha, ariko kandi yarazi icyo akora. Aya majambo mvuze usomye muri iki gice aho tutasomye hepfo, uraza kuraba ku murongo wa 44 gushika 46, uraza kubona Yesu ariko aramubwira uyu mubosi yamutumiye ati wewe ibi bintu uwo mugore akoze, ko turaza kubona ko uwo mugore yagiye gusa n'ugize ingorane kuko na wa mubosi yamutumira wa munyedini rikomeye cyane. We urazi ko abanyedini cyo gihe barabanyedini nyene n'ubu bariho biyita babara abantu babona ko bagororotse cyane gusumba abandi, kuko umugore atanguye gukora igikorwa ciwe munyedini yarashavuye. Ndaza kubigaruka ko hepfo, ariko nashaka mvuge ngo uyu mugore yaramenye igihe ciwe, yarahishuriwe canke yaramenye, amenya naho Yesu ari, amenya aho bamutumiye, sinzi aho yakuye inkuru, ariko aramenya ko Yesu ari muri ijyanzu. Sinzi yaradodoye mu kwinjira yararamukije, ariko yaragiye aramenya n'ikibanza ciwe, aramenya naho ashikira. Yashikiye ku birenge bya Yesu. Sinzi yo salon uko yari imeze, ariko wewe yarinje. Amaze kwinjira ashika ahantu aricara. Irango bamuraba nk'ikirori cyangwa nk'igitangaza, baramwitegereza babona atanguye kurira. Umugore atanguye kurira ujya ni hatari ni danje. Atanguye kurira ati none uyu nawe nibiki? Ashobora ko yibajije ibibazo byinshi, ariko yarazi icyo akora, yarazi no mu gihe cyo gukora. Nico gituma mvuga nti yari umunyabwenge, kuko mu biranga umunyabwenge akora mu gihe abazi, amenya hatumbera, akamenya n'icyo akora, akamenya n'igihe cyo kugikora. Acakora rero bya bikorwa Farisayo atakoze. Hari ijambo Yesu yavuze, iryo jambo rirakomeye cyane. Turabakizwa, twarakijijwe n'abapastori n'abavuga butumwa n'abantu nyene b'Imana basenga, ariko Imana ibona yitegereza, iratwitegereza, iraraba ibyo dukora kumbure ko bijanye n'agakiza twaronse no kuba umukristo no kuba umuntu w'Imana, umukozi w'Imana. Yesu rero umunsi umwe arababwira ati muraraba neza, nitegereje ndabona yuko hari abantu bakiri inyuma, hariho abatoza kori, kuko muri societe abatoza kori n'abafarisayo hari imigwi ibiri, hari n'indi migwi mu bijanye n'ivy'amadini, ariko hariho abavugwamo cyane. Abatoza kori ntibabonana n'abafarisayo, kuko abafarisayo bari abanyedini rikomeye. Abafarisayo basuzugura abatoza kori, kuko abatoza kori babita ababandi, babita abasuma, yuko bashobora kuba batoza ikori hanyuma rimwe bakarishira mu isanduku ya leta, irindi bakagiba. Nabo abafarisayo bari abanyedini bakomeye, babona ko bagororotse cyane, nubwo indani arico Yesu yabavuze ko bakabona abatoza kori. Mwibuke umunsi umwe Yesu yatanze ikibazo canke akarorero yigisha, aravuga ngo umufarisayo n'umutoza kori ngo bari bagiye gusenga mu rusengero. Hanyuma bashitseyo umufarisayo acaza hari imbere nyene ngo yikubita kugikiriza. Iryo niryo sengesho giwe. Aravuga ati Mana, jewe urazi yuko jewe ndi umuntu wawe w'Imana,
kandi urazi yuko ntanga n'ikigira 10, urazi ko n'amashikanwa ndayatanga, urazi ko kabiri mu ndwi nisonzesha, kandi byari byo yarabikora. Mugabo toza kori ngo ari yibereye hari inyuma, nawe arakurikira buke buke ngo aje hari inyuma, aravuga ati Mana Mukama ntibinkwiye koza mu mutima wanje, vuga ijambo rimwe gusa. Haleluya. Yesu acarabaza ati none abo bantu babiri ninde yatsindanishirijwe? Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro. Nashatse kuguha cyo gicapo cy'abafarisayo n'abatoza kori. Abatoza kori rero bari abantu babi muri societe, ariko urumva umutoza kori yari itahuye yuko akwiriye guca bugufi, aca bugufi. Mugabo farisayo we yari ko arishira hejuru. Nimba hari ikintu Imana igwanya, nimba hari ikintu Imana yanka, iranka kwishira hejuru, ubwibone. Yesu rero niyo abwiye abigishwa ngo abatoza kori rero mugaya musuzugura n'abajya bakahaba bamaraya, ati muraraba neza ntiba batange kwinjira mu bwami bw'ijuru. Icyo nico yari ko aravuga. Iryo niryo yishurirwa rira nivyo ujya mugore yakoze, kuko umugore n'umunyagisagara n'umunyamuji, ariko kandi afise etikete mbi n'umunyavyaha. Bamwe bamutunga urutoke, ariko nawe mutunga urutoke arazi icakora, arazi n'igihe cyo kugikora, aca bugufi ku birenge bya Yesu, yibera ku birenge bya Yesu, acakora rero ibirenze ibyo umufarisayo yari gukora. Ubwa mbere yoza ibirenge bya Yesu, nkuko nabivuze mu mugenzo w'abayuda. Yesu yabaye mu bayahudi, yakurikiza imigenzo y'abayahudi, kandi wari umugenzo mwiza, ntivyari bibi. Avyogesha iki? Kuza ubwenge. Byasaba ko arira, yarariza amosozi menshi. Ndibaza amosozi yagiye kugira ngo amosozi akwire abe nk'amazi ashobora kogesha ibirenge bya Yesu. Icyo ni ikintu kidasanzwe. Si ibyo byonyine, aca abihanaguza umushatsi wiwe. Ku mutunzi arabigitambara cyo guhanagura, byo mwita ma eswime. Eswime yabaye umushatsi. Kandi reka ndakubwire ku by'umushatsi, aba mama bacu muri Afrika cyangwa n'ahandi barafise imishatsi isanzwe naturel. Hariyo n'imishatsi mugura hariya hirya no hino za zimwe mwita amameshe, za menshi. Ntabwo yari amameshe, ni umushatsi original w'umuzungu ugerino. Ujya mu bamushaka kwigana abazungu, bazungu ni original, niwo yameze wenyene. Nijya mishatsi rero, umushatsi ni ikintu gikomeye cyane ku mumama. Aba mama murumva icyo ndiko ndavuga, umushatsi w'umumama yotuma nyagirwa handi imvura ikamunyagira. Mugabo umushatsi wiwe kugira ngo nyagirwe, genda ukora handi hose, wihenda ukore ku mushatsi yawe uteretse sawa sawa, uhagaze neza, hari muje gukora kora ibyo ukora kora. Niho wowe n'agaciro umushatsi n'igiciro, nuri n'igiciro gikomeye cyane umushatsi. Rero ujya mu ngore ahanaguza umushatsi, uwo mushatsi ucika eswime. Je sinibaza yuko urabona ko umuntu yoga amazi hanyuma koga n'ayandi mazi mashasha kugira ngo umucafu wose uveko. Sinzi ko yaronsa amosozi ashobora guhanagura rya vumbi ryose Yesu yiri waragenda ko muri Isirayeli mu bugaragwa. Ayo mosozi kwari nko gukoza ko gusa. Kera tukira abana batubwira gukaraba kubera yuko hari imbeho, utinya imbeho. Hanyuma bagaca bashira amazi nimba ari mu kintu mu gikono, mu gakono canke iki, ugaca ugenda ukayakoramo, ugaca ugira ngo ukaba wozi mu maso, ukaba kuyisuka ko ni kibazo arakanye byahatari, ugaca ugira byago. Ujya mugore ibyo byose yaragerageje, kuko ayo mosozi uko yarari kose yarashoboye kuyakwiza muri iryo vu. Aca afata umushatsi kuhanaguza ivu ryose ryaragiye mu mushatsi. Nukuvuga yuko yamuhaye icyubahiro kirenze, yemeye kuca bugufi cyane ku buryo umushatsi wiwe atawuha agaciro. Wowe umushatsi wawe igiciro kinini, urashobora no kugucereza ibindi bikorwa ari gukora by'Imana, urashobora no ariko wewe umushatsi ni yawuhaye agaciro nkako yatezwa kuwa umushatsi w'abadamu. Nakubwiye ngo arashobora kunyagiwa mufuke umushatsi ahandi hose yanyagiwe n'imvura ntacu, mugabo umushatsi ntukoreko. Imana ihabwa icyubahiro kandi bimeze neza cyane, kandi umushatsi ni mwiza, ni icyubahiro. Ariko ndashaka ndakubwira ikicibutso icyo umugore yakoze amaze kumuhanaguza n'umushatsi.
acaramusoma kwa gusomana navuga asoma nyene muri vya birenge Bibiri ivuga ngo Yesu yariko arabwira Simoni kuko Simoni yarashavuye cyane abonye ivyo bintu acaramubwira ati Simoni ushavujwe n'iki uyu mugore kwika koze ari cibutso gikomeye wewe naji wawe ibyakoze ni wabikoze mureke umugore rike asomagura ibirenge vya Yesu Yesu avuga ngo ntiyahengeshanije kunsomagura ibirenge cya gatatu aca musiga amavuta ku birenge nyene amavuta y'igiciro avuga ubutumwa bamwe n'abandi hari abavuga ko yamusize mu mutwe ariko uyuruka avuga ko yamusize ku maguru amavuta y'igiciro amota neza cyane ngo yava mu gati kitwa narada usomye mu butumwa bwiza bwa Mariko 14 murongo wa 3 urashobora kubibona neza murongo wa 4 n'uwa 5 ayo mavuta yahaswe gukora ibara ayo mavuta kuko bayakubise ngaho ngo inzu yose yakitamirana ayo mavuta yahaswe gukora ibara gute abigishwa baridoze vya hatari nasomye inkuru nayisomye n'ijoro nongera ndayisoma mu gatondo nongera ndibaza none aba bantu bariko baridogera iki amavuta yarayi wabo amavuta yizaniye umugore w'umunyagisagara niwe yaje yazanye none bayidogera kubera iki ngo apfuye ubusa mwese yarafye ngurumva ngo kubona yasesa ku birenge ngo aya mavuta ngo ari kugura ngo amadenariyo menshi ngo akagaburira boro hari ku murongo wa 3 wa 4 n'uwa 5 usomye muri Mariko gice cya 14 uraza kubona agaciro bagerageza kuvuga agaciro kayo mavuta nyara mavuta zimvye ibintu bya denariyo ni faranga nyene bakoresha ico gihe sinzi ko twogeranya n'amadolari sinzi ko twogeranya n'amaeuro ariko amajana 3 idenariyo rimwe ryari umushahara uhembwa umukozi ku munsi iri warakora no kuvuga amajana 3 ni misi amajana 3 urumva ko yari amahera menshi kandi yari amavuta y'agaciro aya musukako kuko ntiyaravya agaciro ahubwo yaravya agaciro Yesu afise reka turaba agaciro ka Yesu gusumba ibindi byose bizohera ariko Yesu afise agaciro kangana ikimbere yawe Shetani ni mubi iyo tuko turakorera Yesu dukora n'intege nke hari abantu basunikwa nk'ibikorofani mu kuja mu ijuru turagusunika ngo uje mu ijuru kandi byari gwawe kandi wateza kugenda wiruka gukorera Imana twateza kugenda twiruka ariko uno munsi turasunika urabona umuntu agwaye ari muri chaise roulante ugasunika ariko ni kuneza y'umuntu wese rero umugore yatanze agaciro niko ndibaza umugore ntaco bitwaye uri umunyabyaha kuko umunyabyaha arinze yandikwa muri Bibiliya ari umunyabyaha pe kuko mu gitabo cya Bibiliya hariho n'uwundi muntu yitwa Rahabu yari maraya kabisa Bibiliya yaramwanditse kandi no kuvuga ngo ivyo n'ukuri nyene we nturandikwa muri Bibiliya nawe umaze gukora ibyaha byinshi yaranditswe muri Bibiliya uyu mugore ariko ivyo sivyo bihambaye igihambaye nuko yari itahuye aca bugufi amenya gukora mu mwanya wiwe amenya icari bukore hanyuma agisha ku birenge vya Yesu nta handi ho gukirira atari kurenge vya Yesu uze ku birenge vya Yesu aya mavuta ngo arayigicira ariko Yesu yavuze ngo mumubariziki mu avanjiri yose usanga bariko hamwe ngo ni Yuda ariko Yuda nabigishwa bari hajya bavuga ati none mumubariziki ngo yari gufasha boro niko boro bafashwa avuga ngo boro imisi yose murabafasha aboro ngo yagufasha boro ariko Yesu yarabamenye kuko azi byose aravuga ati ntibyari byo gufasha borosha na ushobora kubesha mugani wobesha Imana ngo nivyo gufasha boro ngo bazofasha boro navuze ngo boro muramana muraza murafasha imisi yose mugabo umwanya siwo si umwanya wo gufasha boro hariho umwanya wo gufasha boro aboro bariho kandi bazokwama bafashe mu gihe cyo kubafasha sawa ariko cyari cibutso ndiko ndavuga icibutso ngo aho ubutumwa bwiza buzovugwa hose kwisi kizoba icibutso none tuko turavuga ubutumwa bwiza none tuvyibutse se ni cibutso umugore yasitse umunyabyaha yasize icibutso sinzi icibutso cawe nawe wosiga icibutso niki wakoze niki wo kwibutsa Imana navuze mu ntangamarara ko igikorwa cyose ukora kirandikwa hano reka turabe abantu bakenyi bamwe babarasize icibutso cyangwa se hari icyo wakoreye Imana yo kwibuka igitabo cya Yesaya
nidusoma andika 38 umurongo wa 2 ni isengesho rya Hezekiya. Hezekiya n'umwami, yari umwami, yaramaze kubwirwa ijambo rikomeye kuko yabwiye ko azopfa. Ibaze umuntu aje kukubwira ko uzopfa ejo. Ubwo yaragwaye, umuhanuzi Yesaya arazana ubuhanuzi buvuye ku Mana, aramubwira ati Hezekiya, iyo ngwara urwaye ntuzokira, uzopfa, izoguhitana. Hezekiya aravyiyumvira, yabirekeye aho, irivuga ngo aciye ahindukirira igisika. Usomye Yesaya 38 umurongo wa 2, aca asenga isengesho rivuga ngo wibuke ingene nagendera by'ukuri imbere yawe n'umutima utunganye, ngakora ibyo ubona ko ari byiza. Ryo sengesho risenga sincèrement imbere y'Imana, abwira Imana ati Mana, wibuke ko nagendera imbere yawe, unyibuke Mana, wibuke ko nakora ibitunganye. Inkavuga ngo uburandinze urupfu nongere kubandanya gukora ibyiza. Umurongo wa 28 ubutumwa bwiza bwa Yohana 6 havuga ngo baramubaza, ni Yesu babaza bati dukore dute ngo dukore ibikorwa by'Imana. Yesu nawe arabishura ati igikorwa cy'Imana ngiki nuko mwizera uwo yatumye. Uwo yatumye nawe ninde? Uwo yatumye n'umwami Yesu, niwe yatumye kumwizera. Mbega aho waramwizeye? Kuko ibikorwa byose bikorwa mu kwizera, mu kwizera uyo. Kwizera naco ni igikorwa cyo kwizera. Wizera iki? Wizera nde? Kwizera uw'Imana yatumye, kumwakira. Parandika ya Filipi yabwiye ngo shobozwa byose rumpa inkomezi. Ntabyo wo kwishoboza ubwawe, ntabyo no kwishoboza ubwanje, ariko munyemerere kugira ngo dusenge Imana. Umuntu wese arushizeho kwisengera. Ariko ngiye kukubwira ubugombe bw'Imana, ico Imana ikugombako cyane cyane imbere y'ibindi byose. Ico Imana ikugombako. Ngiye guca ndangiriza kugira ngo dusenge Imana. Kuko kenshi uribaza Imana igomba iki kuri wewe. Umuntu wese arazi iciza n'ikibi. Turi muri iyi si. Mika, igitabo cya Mika igice cya 6, izi ni nk'imfunguruzo ngiye kuguha zikugururira umuryango w'ubuzima kugira ngo ushobore kubaho mu buzima Imana ishaka. Umurongo w'8, umurongo umwe gusa. Mika igice cya 6:8 havuga ngo iki? Haravuga ngo ko yakweretse iciza icari cyo ga yewe muntu. Hari umuntu ari hano, hari umuntu tuko turavugana ngo ko yakweretse iciza ga yewe muntu, mbega hari kindi uhoraho akugomba ko atari ugukora ibiroranye no gukunda kugira imbabazi no kugendana n'Imana yawe wicishije bugufi. Ni devoir à domicile, nivyo bintu ngendegwa ko dutezwa kugendana ku munsi ivyo uri kurakora hari ukorera mu butungane. Ari ukaba utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, nagomba ndagutumire kugira ngo haguruka hore mubwire Yesu uti ndagukeneye, nkoresha ibitungane. Wakoze amafuti kera kenshi, ariko harageze nta kuntu wobandanya ubwo buzima. Ubwo buzima waragerageje byose wirongora, ntaco byakumariye, ntaco byagufashije. Ariko emerera Yesu akubera umudereva mu minsi usigaye kubaho, abari wakurongora ukora ibiroranye. Dega rero umuntu muba akamenya ko ari mubi. Hari umucamanza mubi cyane agabitanya. Bibiri ivuga ati yari umucamanza agabitanya, nawe yarabizi, aravuga ati je naho ngabitanya, naho ntuba basi wewe reka ndamucira urubanza rumukiza. Yari yarananiranye. Yesu nashimwe. Naka kanya keza kagacerere ndabona mutekereje cyane. Mwese yimvire muri we mu bugingo bwiwe. Iyo ndiko ndakubwira ndibwira, iyo ndiko ndakubwira ngo wiyumvire ndiyumvira. Rero nzamura ikiganza cy'abahuri kugira ngo tugushimire Imana, tunagusengera Imana. Warananiwe, waragerageje kubishobora, waragerageje kwitunganya no kwiyegeranya cyane kugira ngo uhindure ingeso zawe, ariko ntibyashobotse. Ariko Yesu ari hano muri iki gitondo kugira
kugira ngo agushoboze niwaho ubuhari aho uri hose zamura ikiganza cyawe kuzamura ikiganza no kuvuga ngo ndemeye Mana ndatanze imihoho naragerageje sinshoboye ariko niyo ushoboye nshoboza agiye kugushoboza zamura ikiganza cyawe aho uri uko babiri barutumwe warigeragereje wenyene ntiwashobora ntaco wageze ko ariko no munsi wawe kandi ntushaka kajyo kana kajyo kawe haleluya bazamuye ikiganza urashobora gutera intambuko kaza hano protokoli gufashe kuko urumwubahwa kuba wemeye kuza kuba wemeye kwakira kuko Imana ifite ikibazo cyo gutanga ni warabe ko baranigana mu mutima kwakira iyo opportunity kwakira akanya wakira kubuntu kimbabazi Yesu Kristo aracari ku ntebe y'imbabazi kugira ngo akugirire imbabazi birashoboka ko ari byo utatunganije nawe ukiraba umuntu umwe niwe yatubwiye ati jewe ngeze ku mugoroba ati nama nisuzuma nkibaza abantu bati yevaliwa ati ntaraba ati basha ujya muntu naho twahuye ujya namwishyuye ukuntu ujya nawe Mana namenje mbabarira ku mugoroba rero kubw'ivyo uze wumva turabona mwene data baje bashobora kuba ukihari niba uhari ntunigane n'ijwi ryo mu mutima kuko ijwi ryo mu mutima rirakubesha ariko ijwi ryiza iryo nyene rikubwira ko uhaguruka ahandi uvuga ngo wambona baravuga ni wahaguruka niwatahaguruka baravuga n'ubundi baravugira ahandi uhagurutse baravuga udahagurutse baravuga ariko cyane uko wumva umutima wawe bimeze wumva wo kwakira Yesu wumva wo muhamagara umutumire mu buzima bwawe aze ahindura ibintu nimuhaguruke tugiye kubasengera muhagaze murasubira mu aya majambo make gusa kuko Bibiliya ivuga ngo umuntu yaturana kanwa ivyo yizeye mu mutima gutera intambuko muvuye hariya mugashika hano nuko mwavyizeye mu mutima ko bishoboka birashoboka rero amateka yanyu arahindutse ubunyene birashoboka kahise kawe ntaco bitwaye ariko Yesu ari hano ngakugirire neza ni waturisha kanwa kawe ukakira Yesu nk'umwami ukamuhamagara Yesu aramuhamagara kamuhamagara araza mu buzima bwawe mu mutima wawe akubera umwami n'umukiza ahiyenure atembagaze bya bindi byose byariko bikugora agiye kukugirira neza muri kano kanya nsubiramo amajambo make ngiye kuvuga uvuga uti mwami Yesu uvuge cyane mwami Yesu vuga cyane ntaco bitwaye none hanze ntimuvuga cyane je ndazi ko hanze muvuga cyane hariya muwa muri vuga cyane uti mwami Yesu uganze ndahakanye Satani iraziwe zose ndazihakanye ndihanye ibyaha byose nakoze umbabarire sinzobisubiramo uminkomezi so kutabisubiramo ngendere mu nsinzi yawe ndagushimiye mwami Yesu kunyemeye kandi umpariye ibyaha byose nakoze icyubahiro kibi cawe unshoboze kugira ngo nkore ibiguhesha icyubahiro imisi yanje yo kubaho yose mu izina rya Yesu data ni mu izina rya Yesu turagushimiye cyane kuko aba bane bizeye ijambo ryawe bakaryakira bakakwakira mu mitima yabo ngo babere umwami n'umukiza ubabarire ibyaha byose bakoze wogesha amaraso yawe ubagirire neza mwami Yesu ubakoreshe babikoresho byawe babe umugisha kwishengero no mu mahanga yose no mu miryango yabo kandi mwami bakoresha iby'ubuhizi ubaha inyota n'inzara byo kugukunda no kugukorera imisi yabo yo kubaho yose ubagirire neza mwami ubane nabo ubagirire neza muri byose babe umugisha mu ishengero no mu miryango no ku gihugu cyubahiro kibi cawe mu izina rya Yesu amen.